nyakubambaye haga apotre ubu n'ubutumwa ndakurungikiye wewe urafise ikizuku yaranje imodoka ngijya yaho Trevor irahari yego je imodoka ngijya yego yaranje aba influencer batware muki mu kizuku ya tubone ikizuku n'ubutunzi bw'igihugu yego cyane urero nigo ruzi gwegu turi mu kibira yes kigeze mu Rwanda cyitwa Nyungwe nivyo wa muhungu yamaze gushika tugeze mu kibira cyahitwa Murinde muri Nyungwe no guharika niba harika nivyo oya nigikunda harika muvyeyi habararika niba harika mon frère nubone ngurume ngo yanyeje ngingano uzanya abagore babiri basha n'inkono raziki buge n'imiduga ijejwe gutwara ingenzi yaramaze kuboneka ngingaye ngo ndakwereka indani yego kwe nasingu ehera shakwe si de cas si de cas mwishinga kuyagisha ba chevale mwishinga kuyagisha ba GC ambwa GC natwara mwitwa zindi content zihari izi content umviriza izi content muzukora bikarangira abantu bagiye gupfukama nta mu general apfukama numwe okay wansigurira je nkora content nkizi ngakwereka buno bwiza nsigurira hano hamwe je nzopfukamira ibaze vre umuntu mbwira hano namwe je umugabo gafuka nta umugabo afuka birundi mugabo unizera ko cheval giye gukora content inzira zishimisha abantu biga yakora ntivyari bibi gutukana ntivyari bibi gasi uravyumva tukande yatukaba ririmbye b'abarundi akabamba ikibara gute bareka arababeshera bareka arababeshera umuririmbyi yabesheye ninde oya yemeye gupfukama kubera ikibazo nyene kiri ngaho nyene kubera ki cheval yemeye gupfukama muri commentaire mutubwire kubera ko apfukama Fukama uri umuntu w'umugabo gapfukama. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye zirakomeze neza muri mwiriwe cenke muramutse bivanye naho muhereye. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sendabikaze wese uri kwadukirikana uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, Ibura ndetse n'ibiguvu by'abana ndavuga Mali, Senegal, Saudi, Dubai, Canada, Australia, Zambia, Malawi, Mozambique n'andi yose kwisi mege mwisi ndabaha ikaze. Uyu numunsi udasanzwe kandi aho turi neza na neza mu ntara yagutse yabutangirira nkuko mubibona. Yes, uko mubibona ni kibanza ciza cyane gose, ikibanza giteye igomwe nkuko mubibona, hari amazu y'umuco nakaranga k'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Yes, hama kandi hakaba hari ibiti bidukikuje neza na neza. Turi muri gwa rugendo twaraduze none munsi kandi turamanutse. Yes, twaraduze mwarayebonye ku munsi wa mbere aho twahereye mu ntara zitandukanye zo mu bumanuko bw'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Ubu rero tugeze ibutanyerera, tugomba tuje mu Gwegura aho hari ibintu bitandukanye, aho tuza kubona ingano zo ngaya mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Baraza kutuganiriza neza mbega ingano ziva mwiki bigenda gute, harabatazi ingano harabatazi ikibivamo. Yes, tujane maza kubona byinshi bitandukanye. Tugwe n'abafashe batandukanye, basimbizi wasema vumba Segihembe n'abandi benshi batandukanye. Let's go. Yes, muzire tujane turasimbizi wasema vumba aho yaraye d'abord. Mwana kwanza ivyumba vyahingene bitwa amazina ya Mukinyana. Yeah, let's simbizi wasema vumba. Mwaramutse neza. Umeze neza. Kare kaka nta kari ko kayema katakaye kabisa. Ingorane yoje nta n'ivyuma nambara n'ivyuma wambara wewe ya niyo matako kweli. Waza kuyanjura bingene gumuka gumuje jama wanje le rouge we le rouge tugende turi kumwe na le rouge Eric le rouge umugabo nyamugabo umugabo aho sinaho twetwara yego era mugabo nyamugabo avyuka n'icupa umugabo avyuka avyuka n'ugwago reka ndabe ko atageno nibagi rera barabanze rero kwanza nabingene yambaye sit out of it bishabeka neza yuko agiye gutembera igihugu, agiye kuraba mu bice bitandukanye, aramanutse nawe nyene. Uyu onye ngike cyumba yarayemo mwana ngiye kuraba base wana vrimi ngene hameze neza hano hantu. Wow, cyumba cya fresh cyumba ciza cyane gose. Wow, tujane rero umeze neza rero. Yemeze fresh. Waramutse gute? Je namanutse neza. Waramutse gute? Naramutse neza cyane. Waramutse neza. Aga uramanutse inyuma igihe kinini yawe waradutse. Yaradutse. Uru rugendo urusigura iki kuri we Gasimbizi? Urugendo urugendo shure. Yego. Urugendo rukama muruhuma. Ivyumba vyaha hano maringene vyitwa aha ni mu Ruhuma. Ambarano Vex mu Ruhuma. Yes,
gahanya mana ingene hameze neza bayita Novex nuko rero none this is African TV Sibit uramutse dabaho abakunzi bacu none kudatanga kamera muza barafatira kamera nawe uboneke mu gatoya waje bamwita reka kwazi ugomba gukamera ngoyo onye bamwita umuhanuzi bangananga stagiere tuducahe ducahe reka wenda guhiye iyi wewe jewe ntacu je pambane na hari yangu niyo mpamvu manabigize uko bamwita Raisa Nkunda ndababwira yuko yego turi kumwe na Novex Air Cargo Novex abantu bitwaza hari abantu bamana impamvu zo kunanirwa de trador muziruga de trador muziruga abarundi baramaze gutora solution ukeneye kuzana imizigo urashobora kwikora kuri Novex bashobora no gutelefona na Franike ibintu byose uziko byakwamiye Dubai hari ababitwaza ngo numva ngo imizigo yakwamiye Dubai ngo byaranse gushika mu Burundi agatelefone ukaranse kuza urashobora guhamagara Novex Air Cargo murabenga amatelefone imuzu byose miduga abana abantu bagiye badusanga mu nzira turi rugura tebana ati abantu baza baritwaza ngo babuze imizigo ngo de toi dormuz ngo nakuguriye telefone ngo yaranse kuza ngo kwera ngo harugaye ngo intambara ngo intambara ngo za Irani ngo intambara za Irani abarundi n'abameshi iyo hari kibazo barondera inyishu yacu kandi tubibutse ko ibintu by'abantu bakunda kubesha bavuga ati tuzoba mu banya butori imbere amafaranga imbere bariha ariko umuzigo ushitse umuzigo washitse bagoyeje umuzigo uca ibintu byitwazo Franike ngo mwavyumvise inkuru ndende muzoyumva mu nyuma bayita Air Cargo yes dukunya turi ahantu heza rero munane nguko mubibona bamwita uyu bamwita Wizi ni inshuti yanjye sa Wizi babonye gute ruguru turi Dubai kabisa Sumba Dubai sumba buryohe Dubai okay hari abantu mbiriza hari abantu bavuga ati aba n'abandi bagiye badusanga mu nzira uravyumva hari abantu bavuga ngo urumva ngo tugende ngo turara ngo kuri centre iyo centre irengeye Dubai iri hehe niba oya mu bisanzwe centre irengeye Bujumbura iri bisanzwe ibyiza by'u Burundi nibi ni ruana si bya bintu ngo by'imiduga ngo by'amabarabara oya ubwiza bw'u Burundi no basi murumva urumva ibyo abandi badafise basi urumva imhemu ziringa basi izi mhemu uhemwa imhemu iri pure yego none kwanza ahantu je ntarahamenya narihebe nkusanga bari bwaduge ikaye tumanuke rero yego turagiye turagenda reka ntituraheza ubu tugenda ndabereka ahantu hamwe ahantu ko hasa neza umuntu yumviye ahantu ararenze ibintu ndakubwira simbizi zirika ivyatsi raba imagine raba zinoza mu bisanzwe abantu bari hanze babakeneye kuza kubona ibi yego uno munsi ari abantu bavino bagiye kurira amaheri Dubai kubera iki hariho bijya bintu byabo bubatse bihwanye n'ibyabo nyene biya by'amagati mugabo twege uje mu Burundi ugomba kuza kubona yego amasenke twari mu Burundi yagomba kuba ari yego vraiment nizi urakoze je ndasubira nzobishima ko hari urana vraiment ingene hasa neza kwe akorera i Dubai yabonye je namubwiye ati wewe reka ndakutwara ahantu kandi n'uyu arabibafashamwe cyane ufise imizigo Novex ndikubikurikirana neza barengera hano harengera ngo kidogo ndakwirika basi hari suku wabonye na Pasito urabona Pasito ngo bose bari ngaha anya abafransa bose batandukanywa ngaha hano ngene haba hasa Pasito rajako tumanuke bisigura neza yuko twaraduze tumanuke kunyuba twara we Pasito chaha uguma ngaho ukori tugoni fasi uri bajya umugeni boni fasi turi wabo iburunga turi bitanyerera twa tweruke burunga ari bagira ubugeni d'abord mukeze yakoze ivyo wakoze kandi urabona yuko n'amazi y'amasafi yamaze kuhagera yego manze mukeze kwanza Bifes ndamukeje Bifes twaramwakiriye ivyo wakoze twaramwakiriye mu mwuga hasigaye nawe ugende ukwe urabe uburyohe bw'ingene bahana amajambo mviriza simbye Bifes mbwiye wewe niko ubwire Bifes yego Bifes ndofro yayi akoze ubugeni kandi ubugeni bwiza cyane ndakwifurije yuko uzokumva uburyohe bw'ingene abavyeyi bahana amajambo nabikwifurije mon frère biya bintu wagize tugende gabanya amajambo tugende yes nuko unye murabona ingene hameze hano hantu please
raba vraiment heraba ingene hari suku aha ushaka kuja muri etage ucuduga uraduga genda kandi hose wana ingene hasakaye mana ingene hasakaye na hasakaje si ibintu vy'amabati n'ibindi kandi aha ntiziva ushaka kwicara wicara ino binangananga wicara ingo tubereke intebe wicara ku ntebe z'ibiti ari amashanga amatete bimwe mita amatete mwiwe barakora amatete n'amatete ibi nivyo bita rero i Burundi yego amarenga amarenga voilà urabibona urabona abantu kavamo nukuri oya kubera iki abantu batamenye basi ibibanza bitandukanye vyiza vy'igihugu ahantu munahazi ni kubera mutigera mufata umwanya ngo mubibereke mwe mwishinga ama content y'Ibujumbura mwishinga kuyagisha ba Chevale mwishinga kuyagisha ba GC ambwa GC natwara mwe twa zindi content zihari izi content umviriza izi content muzukora bikarangira abantu bagiye gupfukama nta mugenerali apfukama ndabikubiza oya ndakubwije ukuri nta mugenerali apfukama oya vraiment kubera iki ubu wayi yego hari umuntu umwe okay we sigurira je nkora content nkizi nkakwereka buno bwiza sigurira hano namwe je nzopfukamira ibaze vraiment mbwira hano namwe je umugabo nyamugabo gafuka nta umugabo nyamugabo afukama afuka birundi mugabo afuka birundi mugabo nibiba baragufunga muhungu Chevale General nta mugabo ngo apfukama nta mugabo apfukama rero ukeneye kugira ntuzopfukame n'umunsi n'umwe urumva yego salama jake meze neza yego ukeneye nejo bundi ntuzopfukame yego ndakenewe nga singenewe urumva yego ukeneye nejo bundi ntuzopfukame yego wewe ukazokwihiye gukora ama content nka ingo ndakwereka oh my god kazi kushigana igumi nduhisha kibanga irimo ibintu vyinshi kadeseruri irimo ama miliyoni aranse ko ndagutwaze cyane ukazokenera kuzokora ama content yego azotuma n'umunsi numwe utazoba oblige gupfukama yego sivyo yego kujya kwa Chevale twabonye apfukama mukama we sivyo General Rufu wewe uriha umwanya werekane ibi urabibona yego wow ahantu hasa neza gose ingo urabona nkino chambre ingene yitwa iyi chambre yitwa Mandaranga Mandaranga kandi kamasafi kariho nga kandi kameze neza kakiri kose yego chambre yitwa Mandaranga urabibona ukore content nkizi nta n'umunsi n'umuzopfo nta naho muzohurira n'ibyo ariko rero oya simbi nta naho muzohurira oya yaravuze ati ubunya nukuri pe nditandukanije n'abantu bankundira ibi byose oya ntuzira yuko ari nagiye gukora content nziza oya babwire kwanza imbere ko tugenda untuzira ko Chevale agiye gukora content nziza dishimisha bijya yakora ntivyari bibi gutukana ntivyari bibi gasi uravyumva tukande yatukaba ari ivyo barundi akabamba ikibara gute bareka arababeshera bareka arababeshera umuririmbyi yabesheye ninde inde ni benshi nawe ni benshi bijya vuga nanje mpora ndabivuga none okay waza bari kwiki yapfuka none je ko napfukama okay yemeye gupfukama kubera iki Chevale yemeye gupfukama muri commentaire mutubwiye kubera ka pfukama pfukama uri umuntu w'umugabo gapfukama oya ugahunga ibibazo yako guhunga nibisanzwe umugabo nyamugabo ntahunga ibibazo ahubwo ahangana navyo ndabeshe umugabo nyamugabo ntahunga ibibazo arasekana agwana navyo pfukama wamubonye kibangabanga ureka ara kamera nta n'umugabo ahanura uwundi oya kirazira na umugabo ntahanurwa abantu benshi mabuja ni sawa meze neza si byiza gutanga rero ni mabuja akaba ari umuyobozi mukuru nawe umuyobozi mukuru byiza gutanga impanuro batagusabye kubera ugasanga uri kuramubuza umviriza nabwire ikintu mutazi rero ingendo z'ubu narababwiye ubu nta kintu ko turavuga ibyo gupfukama ubu nta kintu na kimwe tuzigera dukora tudaherekejwe n'inzego z'igihugu uyu ni mabuja akora mu bushikiranganje bujejwe mukerarugendo ba mukerarugendo mu gihugu cy'u Burundi tourisme bantu bari bamenyereye yuko tourisme ngo ndazi kenshi bazi ko tourisme ari abantu bakabaza bavuye hanze
umuntu amenya yuko umuntu ashobora kuva Makamba atembere wiwe sa urumva na muntu yamenya yuko ushobora kuva Makamba uje gutembera atakindi kikuzanye urumva for no reason nta mpamvu nta diri nimwe ngiyemwo urumva kuruhuka gusa nk'amabuja umva nuko nyine ari umuyobozi mukuru hari abantu badashobora gutahura ati none gasimbizi ko muri ngaho mbwira impamvu muri aho nta mpamvu nimwe nta vyunga nta kazi turimwo gusa amabuja ari mu kazi ko nivyajejwe nta ngorane udutangira raporo nziza kurikirana nyene uzovuge neza ati bajya abahungu ivyo baba barimwo ni ugutembera gusa sivyo yego turi ngaho akari oya kaje gutembera imihanyerera twe twaje gutembera butanyerera impointe gutembera n'akazi kuri wewe ego urakunda abatembera so reka ndabereke rero iro ni imodoka yatuzanye ntimwibaze ngo mbere ko dushaka umuduga kwanza intano nyonga ego iyi monument umuntu yayubatse n'umugenzi wanje yitwa Gandhi bageze hanze yaciye muri Serbia aha turire ni hehe rero neza aha turi kuri Inarunyonga Museum Hotel imodoka twajemwo ngiyi umuduga rero abaduganye World ngiyi turamutsa umukire Maurice ego aha ari hose Imana imuhe kuramba yavuze ati mwebwe mwabasore ego namwe mwankumi muri ko muratembera igihugu sivyo hari abantu batazi yuko igihugu kitubatse burya n'imiduga ijejwe gutwara ingenzi yaramaze kuboneka ngingahe ngo ndakwereka indani yego kwe none ngo ehera shaka si de cas si de cas uno mukire ni ncabwenge cyane ego ingo ndakwereka uyu ni ncabwenge uyu aikara developer ico bita intelligence artificielle uyu ngaho uyu mujene aturamutse kwa amahoro cyane umeze neza salam witwa gutega moto Dieudonné Bwitonzi usanzwe ukora ibiki bon fata yuko ndi umugiki canke umuteki niko no bivuga no entrepreneur ma technologie numérique ego yes niki kintu cavuba tugiye kuronka kivuye wawe urubuga rwa intelligence artificielle aho ndashobora gukoresha na leta ishobora gukoresha cane rukozwe ku ruhinga novuga budasanzwe gufasha leta gutunganya neza imigambi yayo ego twitege rero ibizima mu misiza top secret voilà uzotubwira bisigura yuko mu bantu turiko turagendana ngaha muri no rugendo shure urabona ari muri tech yego ejo hirya yejo bashobora gukenera nka application ishobora kujera ama lieu touristique yose yego uravyumva kandi ukamenya ati aha ushoboye kugenda hamuci aha ni sawa ukabisuiva wibereye yuri uravyumva mon frère kuko gushika ino sadu ama lieu touristique nka waruhazi gabwito ubwa mbere washitse nka urabona yuko yaba nk'ubu ntandazi ntiwabuze icyumviro wagize sur le tourisme ashaka kuvuga uti aha aince ndahashiramo uravyumva muri rya tekiwe ingwara no kumva twebwe tuzi yuko technology ari ibintu bimwe twari tuzi yuko ama lieu touristique ari ayandi nke twasigwa n'abakoloni ntumbaze ngo musée viva byabo nyene nibazi neza yuko n'ahandi ma lieu touristique nka turiko turabereka niyo mpamvu rero bisabwa yuko ingendo nk'izi zohaba kugira zigwe imodoka ari abatugira mu mze ni Benz mama iyi ni iki iyi ni frigo ise na frigo yego ni frigo iri mu masafi wow iri mu masafi si de cas kwa kwanza kubwiza d'abord guyu muduga asi mbanze shirire kwanza amabege yanje manzubike sa turaje urana mu driver no turi kumwe yego shiramo ngunyugurire aboro shiremo ibege si de cas oh my god umuntu yitwaza ngo urumva ngo nta miduga ihari yo gutembereza mu ingenzi oh my god si de cas ndabira uyu muduga ndaba buno bwiza bw'uyu muduga voilà musi nta nahamuhurira n'ibindi bintu ngo amaguru canke ibiki no wow agashaka kwishitala voilà urabona ndabingene bawugara wonyene intebe ntizayegera inyuma niwe mushoferi ayitwara ni marque ya Sprinter uravyumva yego ni Benz urumva yego
nta citwazo na kimwe cyo kuvuga ati nkeneye gutembera i Burundi Yego. ngo mbure ngo hono temberera. Yego. Rero naha rero twaje muri no rugendo shuri. Haga twahamagarira abantu kuduga. Yego. Nibi twabahamagarira kuza kubona. Rero ubu rero tugomba dusubire Bujumbura. Yego. Tuje kwijoyinga na festival y'imisi 3 gusa duhamagarira abantu kuzoza muri concert izoba itariki imwe. Yego. No kwinjoyinga mugabo uzokenera zoshobora kwaza nka Kodi ati wewe wabonye iki? Yego. Uyu n'umurundi umu diaspora. Yego. Nasanzwe aba mu Burundi arangurira imigambi yiwe hanze. Yego. Mugabo nawene avuze ati reka twifatanye namwe kuri no munsi wanyu basi nanjye mbone ivyo bintu mutujyanye. Yego. Niyo mpamvu rero mezuko. Yes, tujane mu Gwegura aho tugiye mu Gwegura. Ingano ni tugiye kuraba ingano zacu muri cyacu Burundi. Yes, let's go. Modoka ni inya ibihe ni inya turimo. Asante sana. Twamaze gushika neza mu Gwegura. Turi mu Gwegura. Yego. Wabonye kwanza uyu yamwita Wizi. Uyu ni intore Segihembe n'umwana w'abagesera n'umujiji muzirankende umujijagira kwinziga umuti kora kunyo imiryango yabo irasorora. Amazina ego irasorora ego umva muti kora kunyo n'umuki. Twebwe turiko turatanga ntiturabyo. Ntibarabibisigaye. Tuguma turaba. Oya ntibarabibisigaye ngumva ngo asigaye ngo 2000. Ingofero yitwa gute? Antwizi ni mu Burundi zirashobora kuba ari zibiri. Jewe na nyene cyubahiro. Abantu babonye umujama w'abakene. Babona Traore inkofero yamuhaye yari nkiyi. Nanje ndayimana imyaka myinshi mugo no munsi navuze ati mu Gwegura. Reka ngende kuraba ingano. Nta kindi kituzanye. Ofete urumva buri ntara kama ibifise buri ntara. Ibifise specialité yayo. Rero urabwo tutibagira yuko turi kumwe na World Travel. Imodoka ni wayerekanye kandi? Ego, bayibonye ntuka. Abo bose n'aba influencer. Ego. Aba n'aba influencer. Hari hose n'ingano gusa. Ziyose n'ingano hari. Urayibona? Wow. Wow. Ego. Ingonda kwereke rero ingano. Ingano. Abantu simbiyega batarabona ingano batari. Ingano nizo zikogwamwo ikiyeri. Burya. Ugwagwa ndabeshe. Boss. Ingano ntibazikoramwo ugwagwa. Inzoga. Ambwa izi zaramaze kugira? Baramaze kuzigesha. Izi barazi. Sa? Ubuzizi barazigeshe? Izi barazigeshe. Kuzigesha no kugirisha. Kugenya ziba zageze aho zera. Aha hose rero n'ingano gusa. Utwo tubaro twasigaye tutashikiriwe n'agafosere bariko baragenya. None kubera kino hano hose mu bari ingano gusa mbona imisozi yose isa neza gusa nyene yuzuye hariya. Kubera bari ingano. Zirahaba kandi zirahakunda. Kubara kugira baronke umutima umwanya baba barindiriye ngo icirize nizo zerera iki. Mu umutima w'ingano. Ubugari bw'ingano. Ntabwo urajya. Ingano n'ubuyi. Tworoka ngaha ahantu bagira sanki ifu y'ingano iri. Oya ubu ntahaboneka gusa haboneka ingano bivanye nuko mwazisabye imbere y'igihe kubera ubu ino zirahari ari nyinshi kuzironka ubu no abazirangura sinkabeshi gusa wazitumye ko bazironka. Okay, asante sana. Usanzwe uri muri myene w'ingano. Yego. Wala. Wow. See the beauty. Abona bwiza bwa shimwe nga turabiga ifuna. Naho hari imihana. Ni mihana. Wow. Izi ni ingano. Ngizi rero cyo biyita ingano. Wow. Ari abantu kumbura atari babone ingano. Umuntu atari bwabone ingano ni gute? Sorgo. Le blé. Sorgo nayo. Sorgo n'amasaka. Sorgo n'amasaka hama ingano le bleu. Iyi le blé. Umuntu wese rero abayifuza gutembera Burundi. Yego. Ugomba kumera nibitegwa kama bihamera. Yego. Uno musiro mu kubinjoyinga mu kumanuka ibujumbura. Urazi ko tumanutse muri festival. Yego. Sivyo? Yego. Umunavuze ati abereke ingano. Raba imisozi yose ni ingano gusa. Yego, wow, hasa neza. Urabona hari ahantu hose ubona hasa uku kwa kaki. Yego. Sivyo? Agomba kwera. Ni ingano gusa. Ziriya dusira ingano. Hari hose ubona ku mutumba ziga n'ingano. Hari ya n'ingano. Wow. Ibintu byose ubona byera n'ingano.
Oh my goodness. Ego. Oh my god. Teka mutari muzi ku bantu nka tugwe twakuze kera. Urabona kera ingano barazirya hamwe n'ibiraya. Ingano bakazirya n'ibiraya? Ubugari bw'ingano. Ego. Ubugari bw'ingano barabucumba bien. Bana kera nta kintu na kimwe gipfuza. Nta kera avuga ati twebwe iwacu turajya ubugari bw'ingano n'ibiraya. Apana kera. Vyeme wapana ubwe ngo kera. Ariko ubu ntabwo tukigira. Oya none bibi none. Oya ni bibi. Ndamvirize. Umviriza ntunyigishe ngo kera. Oya ego basi iwacu. Turi mu gwegura. Bari ngwane bano bahungu rero ugomba urana buno buvuga iwacu barabukoramo inkoko. Apana tubukoramo inkoko. Oya simbizi si wabo. None simbizi. Basivuga ati iwacu ububoro cyangwa ukavuga ati apana ngo bara kuko umengo sigo bokora none ubu ntavye tugikora. N'inkoko bazikora muki? Mugwamfu. Inkoko y'utu niyo ba. Ega nico gizwe nako ndabigusigurira. Sawa rero nsigurira ndavyumve. Urabona ubusatu yuko bakabushiramo baje gucumba bagaca bashira ku bugari. Umutsima w'ingano. Bagaca bafata rero ibiraya bagaponda n'amababi bagaponda bro. Byabiroshe. Nico gituma batubona nkuko Ko gitime ko gikomeye. Niyo mpamvu hari uriya cameraman ntuze yarabizi. Ubizi. Wefa. Ego. Ayo turi mu ngano. Maramuzonyore neza ni mabe muzimaragura. Meze neza. Twaje kuraba ingano. Tugere tubaganira. Murafise ngaho umufuko w'ingano? Murafise ingo tumanuke haje. Yego. Abana bene gihugu bari ku kivi mze. Abene gihugu bo ngaha anya. Abene gihugu bari we koresha umwana. Ace kuraba ingano. Ingano. Yego. Wow. Jewe kinza inge dufite igihugu ciza cyane. Imisozi irasharije, imisozi isa neza cyane. Wow, let's go. Tugandiriza abantu bino batugire mbega ingene basanzwe barima no kwimbura ingano. Koko ingano zirimo akaruka. Izi baramaze kuzimbura nk'iki. Kugesa. Baramaze kugesa. Bavuga ngo ni kugesa. Bavyita kugesa. Bavyita kugira iki? Kugesa ingano. Kugenya. Meze neza. Ndabona yuko abene gihugu muri gukivi. Meze neza. Ugende batwara ifoto kwera. Batwara ifoto. Wabonye. Abana bene gihugu bari kukivi. Muri kwa mubakiri uye musore. Nuye musore agomba arongore. No musore agomba arongore. Agomba arongore. Nyakiriza kamera. Musore agomba arongore. So we Frank. Ego. Frank. Ego. Iyo rero abene gihugu bo ngaha. Ego. Bamaze kwimbura isho bita ingano. Ego. Batandukanye naho abandi. Aha imbere y'uko urongora utegeza kurongora ari uko wifitiye inzu. Utegeza kurongora ari uko ufise inzu. Yego. Nuko bimeze rero uburyo bwo gukura mu nzu babanza kwanza bakarima iki ingano. Uno muconga kano aturi mu gwegura. Yego. Nasi mugani muri zone gwegura. Yego. Yagutse. Tekane ibintu byose byaragutse. Rero umusore wo ngaha yego amaze kuresha bakamubwira ati wewe wareheje yego aha uteye inda umukobwa hazana nk'urumutumba nutwariki bose baza kugira inama impamvu rero ngaho uwo muco mubi ntubaho yego ano guharika niba harika nivyo oya nigikunda barika muvyeyi abararika ara niba harika mon frère nubone ngurume ngo yanyeje mbeba ingano uzanya abagore babiri basha n'inkono urazi aha imirima bayita gute ijya mirima muyipima gute nibidoni babyita gute bapima nibido ni metero ni metero bapima ku metero ni metero simbizo ugenda uguzimetero umurima munini abafise igiki kinini hegitari oya pani hegitari iwacu twebwe imbo ikido zo ngafise ngo ikido cyose ngo mu 10 iwacu mbwa bari wacu sivyo ino nta bihari ubu afise ingano nyinshi dufata nk'umusore yiyemera abafise nk'ingano zingana gute nk'hegitari we Frank areri iwacu ngaha aha mugwe n'umurundi hose ni wacu aha ni muhira aha rero iwacu yego ufise hegitari y'ingano yego uri umusore
inama nkuru y'umutumba ikigukoranira ati wa musore nurongore ati hano ngabo ubona ngaha bariko barabuma amatafari y'umusore yimbuye hegitari zine z'ingano yitwa Yoakimu Yoakimu so rero ngaha rero bose ubona aha ibi nivyo bita ikibiri batangura bamurimira ikibiri mu murima ubu nabambwiye tewe piti ibyo ugomba kugira ibintu by'abanyabujumbura nka bavranike ayo iwacu ntibikunda banza wubake twebwe turakubumbira amatafari inzu tuyubake hama nta citwazo ayo wakuye mu ngano baba bayazimze kubera inka narangurwa barababizi ngaha aha nta banga ribaho Bacamubwiye ati ayo wakuye urayazi ibisigaye wewe rero genda tugukwere rero aje tuma abavyeyi ningagira muronka amatafari yubaka inzu y'umusore yimbuye hegitari zine z'ingano afise n'icyayi afise n'umurima w'icyayi Yoakimu yarateye imbere mama yawe Yoakimu n'umubosi bene waje banasasa yateye ingano n'ibirayi nico gituma rero acavuga ati ubu harageze yuko mboma amatafari none ino uburimyi burabatunze koko gose ibice 90% dutunzwe n'ibindi nta madafite amafaranga nzara ihari yibive uro musore murabibona za n'umwe afise inzara ubona nyene ko naho nanyonyutse mugabo urabona ko ntamira ingano aya mazi mwayavomye aya mazi hano twahezagiwe burya amazi ari itiyo ngaha yavoma nyene hanyene hasi Efrain amazi yacu urabizi ko atangora ugusuye kandi unywa amazi heno amazi neza barayanywa kwera simbizi nangorane mwabantu nimungamenyere kunywa imicafu we tugende n'aya mazi nyene tubarungikira hari yanya muzini ntara ego nikirayi cyaraduhaye kubera fomi yarabaye ifumbire kirayi ni sawa fomi ego kwere ego murakoze cyane rero ego turabonanye yes ego eba tugende rero turacyari mu rugendo rwacu ego urubagwita urugendo shure ego werekane ijya misozi yose hari ubona ko hari ingano gusa twagi antuka wow mwana nkuko mubibona ubona ko bisa neza cyane gose yes tujane rero inzigo nta nzigo wedo wabonye frigo amaji arimo ibikikira kitwa buri kimwe cyose ngaho kirimo poa yes mu buduga mwiza cyane ari turi aho bita mugwegura mu cyayi ari mu cyayi oh wow iki cyayi kibona ngaho iki nico bita icyayi kiri cyayi kikime twabona cyagiye hahandi hari twari twagiye igihe twagenda itora tugitora twabonye cyamaze kuja muri production cyavuye muri séchage rero ahari niho bakirimira rero urabibona wow kini cyayi iki cyose kiri ngaha cyose iki ngaho ubona cyose kuno musozi wose kini cyayi oh my god nice mbega ivyiza by'ubucaho ciza cy'ubu ibi nivyo vyiza ubona ko n'imisore yahanje kiruruka ego simbe ni cyo kintu abantu bokwiga ku bukerarugendo surtout mu Burundi ikintu bokwiga nuko birabusta patriotisme ego iyo ukunda igihugu cyawe ubanza kwanza gukunda ubutunzi kama bwacu rero hari abantu bibaza yuko ubukerarugendo tourisme ni maka abazungu baze amura bose turi kumwe nta munyamahanga n'umwe arimo n'umuntu kwisi umunyamahanga ari ngorane aba diaspora usanga bariko barabafata nk'abanyamahanga n'uyu ngaho umwe nawe ari mu banga Pagasi Dubai urabona ya urabibona aha rero nkuko mubona iki ni icyayi urumva urabona icyayi cy'u Burundi kiratembera isi yose sivyo icyayi kiratembeye ntegeza gufata ifoto ndi mu cyayi ndi kumwe n'umuhinga ego ahantu hose mba ndi kumwe n'umuhinga ego ega mukunda muvyanka kumengo ntuvyemera ko ari umuhinga mu biki byo kurira indege ubwo buhinga bwanyu uri indege rimwe karuco yita umuhinga ego ikire ni icyayi iki ni icyayi urabibona so ego nakunda kubaza rero ku bukerarugendo hari abantu batazi canke badatahura neza yuko mu Burundi koko hari ibibanza vy'iratiro vyinshi kandi bidasanzwe urabona ibi byo nubona ngaha iri motif yo gutembera igihugu
Haje uri Bujumbura ufise agatase kawe k'icyayi uri kurakanywa ugomba kumenya ko kaba kavuye muri ano mababi aho weho ndibaza byinshi urabizi warabonye circuit yose bicamwo kumuswa maka kibaye kijya cyayi kimwe kiba kiri ku meza kiriya cyose ni cyayi rero iki cyose ni cyayi oh my god warareza yuko jewe avuze ati uno mwaka ifo ko tubooster duhereza inguvu tourisme yes igihe nyine cyubahiro umukuru w'igihugu ndibuka mu mezi we yambere ari umukuru w'igihugu yarigeze kudutuma ko turi abajene kuri stade yaravuze yuko bisabwa yuko mu migambi mikuru yari afise nuko abantu boza baramenyera kuza baratembera igihugu cyabo bamenye Burundi bwabo rero twavuze twebwe nk'ugwaruka reka twebwe tubiyambere nk'aba influencer abona ngana aba influencer gusa nta numwe ari mu kazi nta numwe ari karabihembegwa twavuze ati reka twitanze tunashimira ngumashimira World Travel ijya World Travel baduha ijya bus nyene ijya bus kandi abandi dushimira cyane ubona ko turi kumwe n'umumama mama Nobera akora muri buke urumva navuga ati muvyeyi kugira murabone yuko ibi bintu ngene bimeze mwe mwiyaranje ngene turonka bus kurazi ko tumaze igihe dutembera muri tuduge twaragiye Burunga mwabonye byiza niki ndavuga ati reka rero ibi bibandanye ntibigarukire ngaha muci n'igihe cyo gutembera igihugu abantu baba baruhutse abanyeshuri baba baheje amashuri babone ni hehe dukeneye kugira camping nk'igihe hotel twarimo bana yuko famille ashobora kugenda gikicara canka abanyeshuri bashobora kuja kumaraho misibiri akarotrete familiale sivyo ari imigambi yo guteza imbere umuryango baba bagomba kugira kuyaga imigambi yo kunga imiryango nandizere kuzomuzana mama mugisha ajya Ego mamugisha twarana n'ingozi mwari ngozi none tubonye ngozi none warahere oya amafoto wabonye ne turi kumwe urenizere ko ari uzomujana muri irya mbeho no muri irya biti ugira ngo usubire mugabo no musi navuze tireka aba influencer baze bonye ne batware motif yo gutembera igihugu aha ni kicu bitatu ko turakira arabaza none ubwo Burundi bwanyu ubwo araba nk'abanyamahanga kwazi none ubwo Burundi bwanyu ko tubona intambara gusa intambara he mu Burundi oya nivyo babona nubiracariko mu Burundi arimo nabiri intambara wandise Burundi ibyo bya 2015 ntibirava aho byo nandikwe mbe ntibirava birisezi kuri internet none ivyiza vyo ko batari post wowe wenye nibiganiro byinshi kwa nambaya haga muko muraga iby'intambara za Kongo yego ariko muri nta ntambara zihari no rero ubada ukurayaga intambara za Kongo yego waretse abashizemwe biko ngaha mugwegura amakontine y'intambara zabereye ngaha ziracyari isezi urazifuta kugira ubifute rero utangeho ngaha mugwegura ukerekana icyayi ibi nivyo bifuta bijya bindi by'intambara biri kurajya amantu zenye ni ibintu biri bumva baramaze kubyinjiza muri system mu kubifuta ubifutisha ibindi bidahwanye nabijya biriko rero nawe ucugumana ubwiyaga nambaya haga gusa ngo urumva ngo makanika ntumbazi arabantu harugenda uragendamo tujane none wewe abandi mbuzi uvuga ni bandi kumwe nambaya haga bwira amazina ya magaruka abariko barateza intambara hariya bambwiye ni bande nyibwira amazina haro makenga makanika ujya mu bigobogobo ujya mu jama mwajanye yari Kongolo conseiller wa president Tshisekedi Kongolo je biga bibona nera bitangwe ndavuga ati je ibintu sino biguma ngume ni interesa kuri politique y'ibindi bihugu dufise icyayi hagwa mumbwira mbaye haga utware iyo bazuri kizuko kwanda muhindure namba haga ibintu byo kuguma mu biro azaraza by'amakongoro nibiki nyako wambaye haga apote ubu n'ubutumwa ndakurungikiye wewe urafise ikizuko yaranje imodoka ngijya yaho Travel irahari yego je imodoka ngijya yego yaranje aba influencer batware muki mu kizuku ya tubone kizuku n'ubutunzi bw'igihugu yego cyane byo kuguma muri Kongoro tuguma muri makanika tuguma muri ngo oya nukubeshuza ibinyoma ibyo kubeshuza ni programme z'ibindi bihugu oya hari ibinyoma bashira ku none simbizi wewe naciye yabwumvise umviriza twebwe twizanya aha nta mutahe no kiretse ubushikiranganje bwaduhaye kijya kiduka sivyo ngo yanya kubaha turi kumwe hajya no aduhaye imodoka ngiye aho Travel nshimira n'umubosi Maurice kuko yatamenye ko turi abantu bari serie ntiyotanga umuduga nk'ubya gutuze ngaha yego sivyo baraduha n'igitoro yego uravyumva igikurikira ni kimwe natwe turavuga ati reka twimenye ingene tugenda none ubizi none yego we ni wiri hotel wewe yego bajya bose nibirihiye yego
harimwe bari sawa rero tumubwira rero ntuzenya yitwa nde Apotre Isidore ni twebwe turabapatriote turi tayari kirazira kuguma mu biro bibogobogo none ariko kazi kiwe kazi kiwe ni kizuku uri mayibogo umutembera mwibarabara Mbayahaga ni kizuku turakeneye rero ko Mbayahaga ari imbere twe turi inyuma n'aba influencer na wewe dukore content mu bizuku ndabeshe ndiko ndabwira ati Mbayahaga urabona ko tuje mu cyayi nabwiye yamakora ibiganiro bya Mbayahaga yindi turi kuri kiriya tuzoje mu kizuku bombo ni bombokra twaraduze are turi mbe murabizi ikintu kimwe ugomba kumenya ani butanyerera burya butanyerera igarukira ngaha nagaye kuri butanyerera ingona utari Bujumbura ibi Bujumbura tuduge tuje Bujumbura umviriza ikintu mutazi ma cher hari ikintu mutazi aha turi muri butanyerera werekanye pancarte ingi Bujumbura hazobera festival gahaje Bujumbura biranditse ko ingi Bujumbura ingi Bujumbura habuya turi kumbuka ingi Raisa ingi Bujumbura tuje Bujumbura ingi Bujumbura tuze muri festival zimbize ingo tuje Bujumbura ingo tuje Bujumbura utebera ruguru turaji Bujumbura vuga bukebuke nukuri man uzi impamvu mvuga navuga bukebuke kubera ko ivyiza tubonye mu Burundi umviriza tuduge ibutanyerera ngahajya kaze komine Kayanza ibutanyerera nije muntu wa mbere ngomba mparure umwanya wo kuva Bujumbura byibutanyerera ndafise krono herere ngomba ngira amateka segihembe ngomba mparure umwanya wo kuva Bujumbura byibutanyerera ahandi butanyerera ndagiye hehe Bujumbura sawa rero gende Bujumbura turamwangene harura gira krono gira krono turagiye muri festival turagiye Bujumbura yes nkuko nzabibona abajene baragiye cyane gose kubera ko bari mu bihe byiza cyane byo gutembera niturashika Bujumbura ni hajya anya hasa neza cyane gose wow sinde byuri our country naba amazi hano on kaze Bujumbura twajize aha rero tunafika BJ kaze mu ntara ya Bujumbura yes none waruzi komine Bukinanyana wow aha rero ukuvuga hajya anya twari turi butanyerera kwa Segasago amangaha naho kwa Roise General Major Bujumbura yaba unyagishiriza iwacu uturi Bujumbura muko mwana muri festival turi mu gwegura South of Culture wow tuduge tuzatumanuka twashitse rero Frank urangene biryoshe cyane aba barize by'imico kubandwa guterekera ikimbona rero iki rero shaka rudusigura tugira hano kiyaga ikindi kiyaga ni gwegura iyi ni lac artificielle bakreye iyi niyo bakreye buryo yego wow iyi ni lac artificielle ikibona ngani kibira iyi ni lac artificielle yego iki rero nico kivamwo ujya mu muyaga nkuba dukoresha i Bujumbura yego ini baraje hano hava none ubona amantuze iki ni gikorano urumva amazi acanga ha munsi urabyumva dukeneye kuja kuri barrage cyo ducanga ni barrage cyo duca hano ucuje kuri barrage yes bibaye ngombwa turashikaye urumva aya mazi ubona ayubona ngaha aya ni amazi ava mu ruzi gwegura rero aya barayagomeye sivyo kiya ni gipimo nakumesha amaze gutangura koga ribangabanga tugende ducariya tugende hari engure yamaze gutangura koga aya mazi urumva aya mazi rero ubona aya aragomeye uravyumva bamaze niyo mpamvu bavyita urugomero
urabyumva Yego. ziri hariya hari ahantu rero turagerageza dushikeyo Yego. sibi turashobora gukata turaza gushikayo Yego. urabyumva uru rero niko ruzi gwegu turi mu kibira yes iki kigeze mu Rwanda cyitwa Nyungwe nivyo wa muhungu yamaze gushika tugeze mu kibira cyahitwa Murinde muri Nyungwe Jene yamaze koga wabonye rubangabanga yamaze gutangura koga amazi wow sina byuri amazi yose yo mu Burundi uhita woga uhita unywa ntiwikanga ngo hari bikoko ano mazi iyo yabaye menshi araduga agashikano ngaha oya ahora menshi yego menshi byagenze urumva nk'ubu yego ntuwe uruzi hari nubona uku iki nikiyaga baremye kugira amazi bashobore kuyagomera hama rero hariya tugiye gucya duciye muri inzira gucya iyi barubona ngaha irya barabara yego boss ni sawa ku rugomero si hari wayamvuze ajya kuri barrage ajya ama turbine ni hari yepfo imodoka irashikayo kuri centrale voilà reka byo bavya dushite kuri centrale sivyo yego centrale iri hari yepfo yego niho rero umuyaga nkubaho ngaha urabo sinzi ko wibuka ahantu tugeze kujana muri Regidezo kuri hajya kuri Gare du Nord kuri Gare du Nord rero umuyaga nkuba uva muri ano mazi ushikira hajya hajya rero umuyaga nkuba umujene aravuyeyo umujene aravuye koga amazi yumvise gute amazi yo Burundi ni meza murabizi wayanyoye ko nizire ko yanyoye ko amazi yoze anaguciye ko no ku muntu uba wayanyoye n'amazi meza turi mu kibira cyo mvubaye umuntu mushashe yego manye ikiryoshye rero aha yayogeye ibujumbura Baka Bujumbura. Teramanuka gushika Bujumbura. Turi Bujumbura rega. Turi Bujumbura. Turi Bujumbura. Turi muri Bujumbura. Muri komine Bukinanyana. Muri komine Bukinanyana. Amahagane muri. Rero hariya rero niho hari barrage. Oya centrale. Centrale yego. Aya mazi rero umva ngaha aca munsi ya rino barabara. Ujya amazi shangaha munsi. Aca munsi y'ibarabara. Wow, kandi urabona ko bubakiye neza. Aya mazi rero aca munsi. Hajya rero hariya tugiye hariya. Ndashobora guca ndakwereka rero aho. Bikunze ko tujaye. Ndakwereka rero aho ajya amaturbine ari. Yego. Aho amazi yacagira. Yego. Yes, ndorugendo shuri rero. Ni giki cyo kwigisha aba influencers muri rusange. Gutembera Burundi. Gutembera Burundi. Ushaka gutembereza Burundi. Ushaka gutembereza Burundi utabazanye ngaha. Yego. Ubu n'ubutunzi kama, ubutunzi bw'abarundi. Yego. Ubutumare ku ba influencers bose dufise mu Burundi. Baze barashiramo inguvu mu bintu byo gutembera igihugu. Ni giki kizofasha dusubira ibutanyerera ko ni imodoka iri. Ni giki wibaza ko kizofasha aba influencers kugira ngo ntujyohe kubura ngaha. Wari umaze kuhashika? Raisa wari umaze gushika ngaha? Wari umaze kuhashika? Umva ko deja bose batari bwahashike. Ntujyohe kubura ngaha. Ngewe sana. Hari stress y'abataragura amatike ufise ngaha? Biri nta stress ufise. Turi Bujumbura ga stress gatawe reka nsubire kwanzi gutanyera no tuyaga neza. Yego. Yes. Bujumbura reka hari amabuye. Unshaka utangwe ubutumwa bwiharije ku ba influencers kugira ngo bamenye inzira nziza bashobora kujanamwo kugira ngo basuye kuza baraja mu nzira mbi zituma baja gufungwa n'ubutegetsi. Wana uko ni cutura nako yambaye n'umupira wishira hamwe. Kandi nasabye ko ino mipira bayiduha mugabo sinzi impamvu bataduha ino mipira ya Wotref. Aba nta kindi babereyeho. Sivyo? Naba impamvu nakuzanye ni ugira uzobwire boss ibyo nyine wibona. Nagiye nibonera n'amaso. Kugira amabarabara ubura yamenya. Umenya ati nitwaronka abantu muri Wotref baje gutembera nzobacisha hana. Kandi baze namwe nacumwagaye. Tuzabera nta kimwe ndagaya. Bosi umubwira ati burya bajya abahungu twajanye nabantu bazima batwe banyeretse inzira. Kuko burya namwe urinze ugira
World Direct Travel itwa World Direct Travel Yeah. nubwire bazuze baratembereza abarundi ijya modoka ndibaza nimwayizanye kugira mwayize kugira itembere ku butaka bw'u Burundi iyo twazanye igice mu rupango izo zirazunguruka u Burundi yerekana ibyiza by'u Burundi mugabo menye ivyo vyiza tuzokubereka n'ivyahe ibyiza tuza kubereka nk'uko twamaze gushika ahantu hari ikiyaga urumaze kukibona iki ntacyo nari bwabone hashitse kubera simbizi ngaha umugenzi wacu dukunda cyane urabivuga mzee abareni World Travel ni World Direct Travel nibo bene kijya kiduga turiko turagira rero turi warutse ngo hari Bujumbura ndayibonye yarazi ko muramubwiye ngo Bujumbura ni mu Kamenge ukuntu hameze hashajije nk'uku wala rero nkahajya urana gawe amazi aca munsi ya amazi aca kumva ano mazi rero ashashika hari afise pression niyo aca atourna amaturbine niyo aca azungurutsa amaturbine hano turonka umuyaga nkuba amalternateur habari amaturbine hariya niyo aca azungurutsa amalternateur hama ayo amalternateur agaca produisa umuyaga nkuba yes dutumye rero tuze nka gutembereza aha ndazi n'ubwa mbere uhashitse aha naje ubwa mbere hashitse nshimira rero yego yes ni kihe kintu rero duhimiriza abantu kuzitaba evenement ya Source of Culture ni mubona nabubona kuri uno munsi kuva ku itariki ya 31 gushika ku itariki 1 uno guhera 30 kuri uno munsi wa 30 exposition guherejo ugishara kuno munsi ejo mu gatondo twagifashe le 29 iki yego babimenye ko twafashe le 29 abana kuri uno munsi yego tufashe le 29 sinza amasaho gishirirako ngumenye yuko uno munsi basi aho bukera mu gatondo yego aho bukera ari le 30 jeudi exposition culturelle gusa surtout mpamagarira abantu baduza kuriha baje kwinjoyinga uno muhinga mugenzanjuye yego we Petero umaze kwashika banzu dufotore kwandi kumwe n'umuhinga wawe niko twage bandanye content yawe urumva rero wereka arabaze ko dukorera mu gwegura kandi mu gwegura ari ngahanye nego yes baraje ne yasi modoka ducanga yes ijambo rimwe kwa kunza African TV ijambo rimwe kwa kunza African TV baze kwitabira festival izoba du 30 au premier gusa itariki imwe hariho specialité hazoba hariho abasani ba Sadbi Bface Vishulov warase n'abandi bose bazoririmba kunjira n'ibihumbi 10 ticket VIP ni 50,000 hamana ticket sponsor ni 1 million ku bantu bazoba bakeneye gusupport bavuga bati namwe bw'ibyo mwararusha ati zo ngendo zose mwakoze urumva rero nuko biba bimeze ndibaza rero aha turi mu kibira ntibaze ikibira ntimugironderere mbari ni kinyene ni bijya biti nico kibira mabujanje barako mabujanje ariko mwana akoresha umwanya yes simbize na gusima cyane gose rero ahandi baze bamaze kwashika jewe sinari bwigere ndahashi umuyaga nkuba uzukoresha mu gusharija telefone Bujumbura uva muri ano mazi iniyo gwegura aya niyo mazi avamo umuyaga nkuba mukoresha Bujumbura urumva amazi urumva uru nuruzi gwegura bagomeye niyo mpamvu baraje bayita urugomero bararugomeye urumva bamaze kurugomera ngaha musi yano mazi hariho amakano atwara amazi akashikana hariya ku maturbine hari amaturbine hari niyo aca tourna amalternateur kugira ajya amazi aca hingura umuyaga nkuba rero ushikira muri Egide Bujumbura babuje ariko wavuye ino ni produit touristique hari ikintu twize no munsi cyitwa produit touristique bashaka kuvuga ati je na jewe urashobora kuba wakoze idiri ukavuga ati niri diri nakoze n'umuyaga nkuba vraiment ndifuza kugenda kurabaho upfu yes simbizi ndagushimiye cyane gose ndagushimiye cyane ko bimeze